Data wa twese uri mw'ijuru nongeye kuguha icubahiro mana ugira neza ndagushima kubw'uno munsi wongeye kutwereka ndagushima kubw'uno mwanya mwiza mwami wemeye ko tubamwo ndagushima ndetse no kubwa kino kiganiro mwami tugire dukore kiganiro kivuga ivya Pasika ni gute umuntu adukurikirana ndetse aho ubu butumwa buzoshika hakeneye kumenya Pasika mana ndakweretse kino kiganiro mana ubane natwe ubane n'abazokibona data ukomeze kutugirira neza ubu nibihe bitazoshira mu izina rya Yesu Kristo amen. Reka mu nkundire nongere ndabaramutse bakunzi ba Holy Canaan TV aho muherereye hose abari mu gihugu cacu c'u Burundi ndababwire ntimwaramutse abari hanze ahatandukanye ndababwire ntimwiriwe bivanye naho mumwe wese aherereye uko musanzwe mubizi ni Gisrene Haziyo nkaba ndi kumwe n'umutumire ndakiriye umutumire ndabashimiye mumeze neza yego ndashima ko masho kuneye iteka mukantumira muri Holy Canaan TV yego mwitwa bande ku mazina nitwa Pasteur André Bukuru nkaba nubatse n'umudamu hama sengera muri Vivante Rohero kandi mu buzima bwa misi yose ndumesha makuru kuri televiziyo Heritage TV. Merci natwe reka tugushimire ingene wemeye ukaduha kano kanya ko kugira ngo dushobore kuza kuganira. Yego murakoze. Nuko abakunzi ba Holy Canaan TV reka ndabibutse gukora subscribe, share na comment. Igihe cose uba ushaka kugira ngo ibiganiro byacu bigushike ko vyoroshe kora subscribe. Hama iyo uwabonye ikiganiro ukakibona kikakuryohera canke kikakubaka nusharing abandi nabo bashobore kuronka bashobore kujya kuri ico kintu bashobore kumva ubwo butumwa bashobore kuko ikintu cose ibiganiro kenshi bica kuri Holy Canaan TV so atabari ubutumwa abari amasengesho canke ibindi biganiro nyene rukristo njo gituma rero ndagusaba ngo igihe cose wagize akaganiro kakuryohera ntukakire wenyene partage kugira ngo na mugenzi wawe aronke hama kandi mukore comment kugira ngo dushobore kumenya ingene turiko turabikora nuko ikiganiro cuno munsi tushaka kuganira ku kintu kijanye na Pasika bega wewe aho uri canke kubumenyi ufise Pasika ikugira iki Pasika uyizi gute nuko tuciye hirya no hino Landry n'umutumire wacu uno munsi ndazi yajatekeye byinshi urumva ko wasanzwe ari n'umupasteur yego mbe n'umupasteur wo muri Vivante nyene yego muri Vivante Rohero Vivante Rohero voilà okay araza kutuganirira ku kintu ca Pasika sivyo yego kazi Pasika benshi babona ko akaryo keza ko gusohoka kwambara neza gusuma inkoko gusuma inkoko ariko twiza utabu usanzwe ujya misi yose yego ariko Pasika birarenze kuba gusa umunsi mukuru ariko urafise isiguro ikomeye cyane kuri twebwe abizera cyane kuko kuri twebwe urupfu n'izuka rya Yesu Kristo niho hahagaze novuga ubuzima ru Kristo iyo Yesu ahera mu mva ntawe yari kuba atandukaniye na Muhammad ntari kuba atandukaniye na Buddha mugabe ico Yesu atandukaniye n'abandi nuko wewe yarazutse yicaye buryo bwa data kandi aradusengera Pasika rero mu isezerano rya kera tuyibona mu gitabo cyo kuvayo igice ca 12 aho mwijoro bwaca Imana ikura Abisirayeli muri Egiputa yarabahaye novuga instruction sinzi ico ngene kiva mu Kirundi irababwira ko bafata amaraso y'umwagazi bakayashira ku bishimajyango kugira ngo umumarayika w'umuranduzi ni yarengana akabona amaraso ku gishimajyango ashobore kurengana rero Pasika bayikura muri iryo jambo kurengana kuko iryo joro abana bose b'abanyegiputa b'imfura barapfuye kuko nta maraso yari ku bishimajyango vyabo ariko aho uwo mumarayika yasanga amaraso ari ku gishimajyango yararengana rero Pasika bisigura kurengana nuko kuntu umumarayika yarengana
ntiyice abafise amaraso ku bishimaryango mugabo akica imfura. Bibiliya igaca ivuga ko isezerano rya kera cari igitutu cibigiye kuzotubako. Aho rero byari signe prophétique y'igikorwa Yesu azodukorera, aho wewe rero azoboneka nk'umwagazi utagira agasembwa, agatanga yiwe maraso rimwe risa kugira ngo dushobore kurengana tuve mu rupfu tuje mu buzima budashira. Pasika rero mwumve yuko iyo two turayisangira irafise uburemere mu sobanuro yayo, aho intsinzi yacu yabonetse, aho ukurengana tukava mu bwami bw'umwiza tukaja mu bwami bw'umuco biciye maraso ya Yesu Kristo. Ubwo rero ntitugitanga ibimazi nka kera kugira ngo twishikire ku Mana. Yesu apfuye igitambara caratantamutse, ubu urashobora kwishikira utarinze guca ku muntu n'umwe. Nuko Yego. Landry, hariho abantu benshi bakunze kuvuga yuko nivyo Yesu yarapfuye yapfiriye isi yose. Mbega ayo maraso aboneka ku muntu wese canke aboneka kuvyizeye akavyakira? Mu bisanzwe Yesu yaje nk'ingabire ku isi. Yesu ntiyagiye umugwi umwe w'abantu, yagiye abantu bose. Abantu bose. Ariko ikibazo rero Bibiliya igaca ivuga ngo yaje mu biwe, ariko abiwe ntibamwakiriye. Bagaca bavuga musi ngo ariko abamwakiriye bose yaciye abaha ububasha bwo gucika abana b'Imana. Rero nuvuga ngo Yesu yaraje azira bose. Mugabo benefice canke inyungu z'uko kuza kwiwe ziza kuri abonye abamwakiriye bakamuha ikibanza mu buzima bwabo. Ni nk'ukunya novuga ngo imvura, Imana itanje imvura igwa mu gihugu cose, ariko hari abemera kwibanyagira, hari n'abayikinga. Niko novuga ko na Yesu Kristo kuza kwiwe kwagiye abantu bose. Hari abamwakiri, hari n'abantu gushika n'uyu munsi banse kumwakira no kumwizera. Rero kuri wowe wamwizeye, ni wowe novuga ngo Pasika ifitiye inyungu nyinshi. Yego. Ariko urumva nabo bandi batamwizeye, Pasika irafise iki bavugako? Ngira ngo kumbure ngo iyo nyungu niyo babuze. Inyungu irimwo canke inyungu ni nkeya paraporo y'ukuntu uvyakira. Inyungu irimo nuko Yesu urupfu rwiwe rwatumye uburake bw'Imana bugabanuka. Nuvuga ngo uburake bwose Imana yari ifise ko mu isezerano rya kera uko zicawe acupfaho nyene. Mugabo Yesu Imana imushira ku burake bwayo kugira ngo igihe cyose twebwe tutarizera Yesu canke turi mu byaha, ubuntu bwiwe bubandanye butuvugira. Rero novuga ngo inyungu abapagani bafise nuko uyu munsi Kristo yajazanye ubuntu ntibahanigwaho, Imana yacabarindiriye. Hamwe rero bo kwihana nabo binjira mu ruhongore. Bitandukanye na kera umunyabyaha Imana ingero yiwe yabari urupfu. Ariko Yesu yazanye ubuntu kugira ngo n'uwo munyabyaha nawe avyemeye akakira iyo ngabire y'agakiza nawe aharigwe mu bandi. Voilà, aho uragasobanuye neza. Kumbure ngo abariko ratwumviriza baravyumvise. Nuko Yesu yaziye abantu bose, ariko inyungu cane cane iri kubamwizeye. Ego. Wavuze uti si kujya gusa, si kwambara, si kugira iki. Mbega none iyo twibuka Pasika kubera iki ugerageje kuraba ku ruhande rw'iwawe, kubera iki abantu bajya neza gusumba uko bahora babikora, bakambara neza, bagasohoka? Ni kubera iki? Ni kutamenya canke ndazi navyo birakenewe? Ntivyari bibi, mugabo gufungura utazi impamvu ufunguye, kuneze gutazi impamvu uriko urabinezerererwa. Hari n'ubaza ati mbe Pasika wowe kubwaho ni iki? Baba babona ko ari umunsi wo kubatiza. Hari abantu bavuga bati yo kuri Pasika asha nakavurema yarantumiye. Yego. Nakare ntahora ntaja mu rushengero, ariko uwo munsi nzogenda ndabingene bamubatiza. Ugasanga babifashe nk'ibirori. Mugabo ico ndiko ndanka suko twosangira nk'umuryango. Ico ndiko ndanka nuko twosangira tudafite intumbero, tutazi impamvu tuko turahimbaza. Ku muntu yatahuye rero insobanuro y'agakiza, agatahura insobanuro y'ico icari cyo Pasika,
birabereye ko duserebra birabereye ko dufungura kandi biriya navuga ngo iyo murya iyo munwa ibyo mukora byose mubikore mushimisha Imana. Rero mu gihe uri kurafungura pasika musangira n'abagenzi ubanza ufata akanya wiyumvire mbe Yesu yazanye niki yaje kugira ngo gusa tujye oya biriya avuga neza icamuzanye yaje gukiza icari carazimiye. Nibaza ko kado aho twoha Yesu suko twomwereka ko twaguze indya nziza nuko ahubwo twomuha imitima yacu. Vyoba bibabaje hamwe wo cerebra pasika mugabo ukayicerebra Yesu utarigira umwizera mu buzima bwawe ukabikora kubera gusa umugenzo canke idini ariko utazi réellement ico Yesu yakoze. Ariko vyoba binaryoshe hamwe wo cerebra mugabo uzi impamvu yicazanye Yesu. Rero ku nsobanuro nziza y'umuntu acerebra vyofata insobanuro nziza aruko ubanje kumuha ubuzima bwawe ukamwakira niyo ngabire yonyine Imana igusaba. Yego kubamaze kumwakira kubizeye ico Yesu yakoze ku musaraba abakamwakira ni izihe nyungu bafise? Inyungu ni nyinshi cyane. Kumwakira icambere na mbere nta rubanza ruba rwikuriko. Bibiri ivuga ngo abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Kuko ari kubatsinda mu rubanza niwo batsindanishiriza. Hama ica kabiri dufise access yo gushika ku Mana ata muntu tunze gucako. Iyo niyo nyungu kandi ikomeye cyane kuko mu isezerano rya kera batora umuherezi mukuru. Uwo muherezi mukuru rero hari ibyo yasaba amaraso avuye mu bikoko babazi hama akagenda rimwe mu mwaka kandi yagenda afise ubwoba kuko nawe ubwiwe ntiyabatunganye. Hama bamushira ko agakengeri ku maguru mu gihe apfiriye indani bakumva nikakivuga ku gakengeri baca bamukwega bavuga ati yapfiriyeyo. Hama bumvise ko akijegera bavuga ati Imana yamwakiye yamwemeye yemeye ikimazazanye. Camumbwira rero nk'ubu yaba tukiri muri uwo mugigwa aboronka ibimazi baza baratanga bova narijya ibintu bisiye bizimvye. Mugabo Yesu yaroroheje ibintu ubu nta bimazi tugitanga kugira ngo dushikire Imana ubu turishikira. Ica gatatu twaratsindanishirijwe twambitswe izera apana ko dukora ibikorwa byiza apana ko turi beza muga kubera Yesu yahindutse icyaha ubwacu kugira ngo muri we ducike kugororoka. Bisa n'umuntu baciriye urubanza rwo kuba condamné à vie muga agacaboneka umuntu avuga ati ndamwishinze murekure je nje mu kibanza ciwe. Rero uwo munsi Imana ikirambona imbonera muri Yesu kandi ibona jewe atakahise mfise ibona ahubwo ndi mu buzima bushasha. Ico bituma rero abantu baragowe badafise Yesu vraiment baragowe kuko ntibagira ubavugira ntibagira ubatuma bashika ku data ko Yesu avye ngo ntawe ushika ku data atari jewe ndamujanye. Hama ica gatatu nta n'ubuntu barimo. Rero ica kane novuga c'inyungu nuko biciye mu kuzuka kwa Yesu twahawe ingabire ya mpwemu yera. Yesu avuga ati birabereye ko ngenda kugira ngo mwitsa aze. Nuvuga rero ngo Yesu kubamwizeye urupfu rwiwe n'izuka ryiwe rwatumye turonka umwitsa. Igikorwa naco c'umwitsa aratwigisha aradutunganya aradushoboza ivyo tutokwishoboza ndetse aranadusengera. Birivuga ngo ko tutazi gusenga nk'uko Imana igomba ngo ariko mpwemu yera ngo niwe niha iminiho itovugwa kandi akaduha gutaka abadata. Nuvuga rero ngo niyo bishitse twe bikanka ko dusenga uwo mwitsa aradushoboza. Iyo bishitse tukadendebukirwa uwo mwitsa aradushoboza. Yego izo rero ni zimwe mu nyungu z'urupfu rwa Yesu n'izuka ryiwe vyaduhaye. Kubamwakiriye twatsindanishirijwe turashobora gushika hera ubusabane n'Imana nta jwi nta rubanza bikituriko dufise na mpwemu yera en permanence nakiza kabushungu ubagumana natwe. Nuko abataramwakira nabo mbega bisaba iki kugira ngo bashobore kwinjira muri ivyo bintu? Urumva ko uba uri gate
novuga ubufinishijwe ubumerewe neza uburyohewe uburinzwe impande zose none aba bisaba iki kugira ngo winjire kugira ngo ivyo bintu ubironke mu baroma 10:9 aravuga ngo kuko umuntu yizeresha umutima akaronka ukugororoka hama katuza akanwa kiwe akabona gukizwa nuva rero wewe utarakira Kristo kugira ngo umwakire mu buzima bwawe icambere banza kwanza kwihana ukumva ko ibyaha urimwo n'ubuzima urimwo ukeneye umutabazi ukeneye Yesu hama mu kumwakira Yesu igicapo coroshe nikijya ca etat civil kugira ngo ucikumwe n'uwo muzokubakana etat civil irafise amajambo babaza kavuga ati naka uremeye kuzobana ubuzima bwawe bwose na naka niyo uvuze buhoro bavuga bati umva vuga cyane kugira ngo bavyumve bose babe ivyabona rero Yesu numukwe natwe turabageni iyo rero dushaka gucika umwe twinjire mu isezerano na Yesu harabaho kinco kwatura ukizeresha Yesu umutima wawe ukaronka kugororoka hamukatuza n'akanwa uti ndakwakiriye imbere mwami n'umukiza ni confession ibera publiquement ukabivuga kugira ngo habe ibyabona babone ko munsi wewe wakera upfuye hamukazukana na Kristo uri mushasha mwico gihe rero Yesu araza muri wewe hama agaca abona no kuguha mpemu wiwe kugira ngo ugo rugendo utanguye arukubandanyisha rero wowe utaramwakira nta bindi bisabwa wizeresha umutima hama watuza akanwa yungabire y'agakizi ciza muri wewe Landry ubu uno munsi le monde tugezemwo umengo abajene barakijijwe cyane ariko kandi ugiye kuraba mu bikorwa byabo ukamengo ntibigaragara bega n'igiki cyahindutse ni nagakiza kabaye modere ni uko nyene kuvuga yuko Yesu byose yarishe canke niki burya rero ikintu kinyohera muri Bibiliya nta kituba ko kitavuzwe Bibiliya avuga ko hari abantu batunyengetereyemo muri Gifaransa babita ba faux frères ngo bigira bene data ataribo ngo kugira ngo batate umwidegemvyo wacu ndakuri iryo jambo ngo bigira bene data kandi ataribo bisigura ngo iyi migirwa yo kuvuga Yesu barayivuga kwambara gitambara bakambara tisi bagasobeka navyo nye barabikora mugaheyeruma batashitse ku musaraba ivyo rero ntidukwiye no kuba inquiet kuko ahubwo n'ivyanditswe babiko birashika ugwafu n'ururo ni ngombwa bibane mugabo rero Yesu yaciye avuga gute mureke bikurane hama mu gihe cigenya niho rero ugwafu ruzisobanura n'ururo rwisobanura nibyo ubu twarinjiranye umuntu wese ngaho hanze n'ufisi icupa muramukija kuyati yo Yesu ashimwe Yesu ashimwe mugabo abavuga mwami bose sibo bana b'Imana Yesu yagaca tubwira ngo muzobamenyera kuvyo bama umuntu by'ukuri kugira ngo umenye ko ava ku Mana canke yakijijwe hari ivyamwa muri Galate 5:22 ngo ariko ivyo mwe yama n'urukundo amahoro ubugwaneza kwirinda n'ibindi ivyo rero bitagaragara ku mukristo ucishaho kabaza kugakiza kiwe kindi ca kabiri kikwereka ko umuntu by'ukuri yakijijwe Bibiliya muri Timoteyo ati itanguro ryo kubaka ko rirakomeye byanditse ko iki kimenyetso ngo uhoraho arazi abiwe kandi abambaza izina ry'uhoraho bose bave mu kugabitanya n'amabanga biratabangikana ushobora kuvuga ko wakijijwe ubandanye ugabitanya ushobora kuvuga ko wakijijwe ubandanye ubesha ushobora kuvuga ko wakijijwe ubandanye ubera igitsitaza abandi mu nyambaro ukijijwe utegerezwa kuvavanura no kugabitanya rero hariho video synthèse ari ubuzima bwejejwe uwakijije tukwiye kugaragaza kugira ngo n'abamuraba babure imvo bamuvuga kombi ego dusa n'abarangiza ikiganiro hariho impanuro ufise ushobora kubwira abariko baradukurikirana baba bajene abamama abakuze abasaza abantu bose bariko baradukurikirana kugira ngo bumve koko yuko ivyo bakwiye kubiva hama bakakira Kristo twumvise yuko ari ibintu byoroshe impanuro numva nobaha
noyikura mu Bikorinto ba kabiri igice ca 5 kuva ku murongo wa 14 gushika ku wa 15 hava ngo kuko urukundo rwa Kristo rutugobera kandi ico tuzi tudakekeranya nuko umwe yapfiriye bose ngo nuko rero bose barapfuye woca umbaza uti none ko tutaraja ku mpanda kandi bavuga ngo twese twarapfuye iyo bariko baravuga gupfa ni gupfa kuri kameremere kuko aba sangira urupfu na Kristo babambanye kameremere kabo nivyo gahahamira ku musaraba donc iyo bariko baravuga urupfu ngaha ni urupfu rwa kameremere kuko kameremere niko gatuma tugira ishari amacakubiri n'ibindi rero iyo muri Kristo Yesu kameremere kawe uba wagahambanye na Kristo ku musaraba hama kenze rero ntugomba mpagarare ngo kandi cyatumye apfira bose kwari kugira ngo abariho babeho batacinezereza banezereza uwabapfiriye akabazukira ku muntu rero vyitwa kwa kijiju pasiki hagaza Yesu yapfiriye bose kugira ngo wewe nanje tubeho tutacinezereza tunezerezwa nawe tunezereza uwo yadupfiye akatuzukira ndabona ko mwubatse aho bica byoroha utaraba dote ngo batange inkwano wari ufise umwidegemvye wose yego bataha amasaha ushakiye wambara uko ushaka muga kuva umunsi haba umuntu akakudota impuzu kugira ngo yambare wabanza kumufotorera ati bujyanye nambaye uko ugomba ugenda ahantu baramubari ati bantumiye aha ruva umukunzi wawe wari usigaye ubayeho kugira ngo umunezereze niko na Kristo rero bimeze Yesu amaraso yasheshe ku musaraba yari inkwano yatangiye jewe nawe kugira ngo uyu munsi tubeho kubwiwe tubeho tumunezereza rero wowe kurankurikira impanonogwa nuko iyi pasika yakubera imvo yo gutumunezereza Kristo wocumbaza uti none Kristo tumunezereze muki uci usoma ngaha muri Tito wa kabiri umurongo w'indwi gushaka ku 8 baratubwira ukungene dukwiye kunezereza Kristo bavuga ko dukwiye kugira ibikorwa byiza tukamenyekana ku bikorwa byiza Tabita byamwa dushaka kwama ego Tabita intuze Yopa bari bamuzi ku bikorwa byiza apana ko umukristo bamumenyera mu biturire wewe menyekana ku bikorwa byiza hama akavuga ko dukwiye kandi kubinyankamugayo tukagira ijambo ritogawa ngo kugira ngo n'abapagani batwitegereje babure ico botugaya nico rero naye novuga ku ba Kristo turondere kunezereza Imana imvo yose yotuma abapagani baronka urwitwazo tuyishire ku ruhande kugira ngo vya bikorwa byiza bituvugire kandi ngo mababwire ko ubutumwa bukomeye si ubutuvuga dukoresheje Bibiliya ubutumwa bukomeye ni ubutuvuga dukoresheje imibereho yacu nubwo tubaho hari mu missionnaire umwe yigeze kugenda kuvuga ubutumwa mu carnivore bari abantu bajya abantu mu missionnaire ajayo urumva ko bari abantu bameze bukoko hama agenda batwariye amasabuni agenda batwariye impuzu nta Bibiliya yatwaye yagiye yatwaye amasabuni impuzu ifungurwa hamara bibaha ku buntu hamara abagaburira n'indya babantu umutima wo gakoko utangura kubavamo mu nyuma rero mu missionnaire arasubira mu gihugu cyo arabasezera hacaba umusirero wa kabiri agenda kuvuga ubutumwa aho hantu atwaye Bibiliya arababwira ati Yesu n'urukundo batigezaho ati Yesu aheruka ngaha bati byakweri Yesu yaraje atego yaraje twaramwiboneye ati nimba twambaye uku niwe yatwambitse rwa rukundo kuravuga twaramubonyemo rero Yesu yaratugendeye twebwe namwe ndababwire ngo abantu bararambiwe n'ama Bibiliya vraiment duterura barakeneye kubona ubwo buzima buri muri Bibiliya buri mu buzima bwacu rero umukristo no muhanura ko yobicete gisomeka ari hose ubutumwa bushikiriza abantu bugaragarire mu nyifato kuruta amajambo muri ico gihe rero pasika izobiko yagira insobanuro yo mu buzima bwawe nuko Landry reka ndagushimire naye ndabashimiye nongere nshimire n'abakunzi ba Holy Canaan TV nkuko bisanzwe mu kurangiza reka dusenge ndashobora kugusaba tugasenga kadusengera yego Mwami Yesu Kristo turagushimira ku gikorwa kidasanzwe wakoze ku musaraba ndibuka ko igihe bagufata ngo bararekuye baraba
natwe mwami twari babaraba turarekugwa wowe uja mu gishingo cacu, none uyu munsi twitwa abagororotsi kubw'igikorwa wakoze. Ndasaba ngo ino Pasika mwami twabonye ko icatumye udupfira twese ngo kwaye kugira ngo tubeho tukunezereza. Turasavye dushoboze tubeho tukunezereza mu nyifato zacu, mu mvugo zacu, mu nyambaro zacu, tubi ivyete bisomeka nkuko Paul yabwiye Timoteyo ngo ari kubera bizera ishitegerezo ciza mu vyo uvuga, mu vyo ukora. Mwami ndasavye ngo iyi Pasika yacu mwami ibe imvo nziza yo kwama ivyamwa vyo kugororoka. Muri kino gihe c'ikidambidambi aho tubona mwami ugwafu n'ururo vyinjiye mu ishengero, ndasavye ngo abawe mwami urushize kubagirira neza, urushize kubagaragaza babe umuco n'umunyu w'isi, babe ivyete bisomeka mw'izina rya Yesu Kristo mwami. Ndasengera abitwa ko bakijijwe ubarinde kuba ibitsitaza, ahubwo bacike imiryango ituma abataramenya Imana binjiriramo. Mwami Yesu utubabariraho hose turiko turakoropresenta nabi, aho hose turiko turatuma abapagani baronka imvo yo kukwimoka. Utubabarire mwami aho hose mu majambo tuvuga, mu nyifato usanga twatukishije izina ryawe, ariko mpwemu wawe adushoboze tubandanye tuba ivyete bisomeka. Ndasengeye nabo bose bataraha ubugingo bwabo Yesu kugira ngo mwami no Pasika ingabire nziza boguha baguha imitima yabo. Mpwemera ngo nuzokomeza abanyabyaha ivyicaha, reka ukonvenka abo bantu bose batarakizwa ko bakeneye umukiza, hama barongore ku nzira y'agakiza mwami. Uzobukoze ni mu izina rya Yesu ndabisenze, amen. Amen. Amen.